Turasubiye kubaha mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vya kure, abari ngaho ku mugabane w'Abanyamerika, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'Abanyaburaya, abari hirya nino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho mwese mudukurikirana muherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dushikiriza umwanya ku mwanya kuri iyi mboneshakure ya Burundi News azoje agushikira. Amakuru tubazaniye rero kuri uyu mugoroba, umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Varisito Ndayishimiye ahejeje gufata urugendo, ahejeje gufata indege igiye kumushikana mu gihugu ca Ethiopia. Mukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Varisito Ndayishimiye asohokanye n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye, bafata indege igiye kumurarura gushika mu gihugu ca Ethiopia. Uyu mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye agiye kwitaba ibikorwa vy'inama, inama igira iya 37 ya Afrika yunze ubumwe, Union Africaine mu rurimi rw'ikinyamazuru. Varisito Ndayishimiye aherekejwe na delegation y'abandi bantu benshi, bakaba bahejeje gufata urwo rugendo. Nyamara ngaha mu gihugu c'Uburundi basigaye bariko baravuga amajambo akomakomeye, amajambo atandukanye ariko aravugwa kuri uru rugendo rw'umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Varisito Ndayishimiye. Biravugwa ko rero mu gufata urwo rugendo hari amakuru adahumuriza, amakuru atari meza ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, inkuru ziriko ziragenda zicicikana ku mbuga hwaniro, aho biri kuvugwa ko mu nyuma yaho avuye mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Hadaheze iminsi ibiri asubiye gufata urugendo rumujana ngaho muri Ethiopia. Umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi biravugwa ko rero hari inama giturumbuka yabaye muri Etat Majoro igahuza abasirikare bakomakomeye cane mu gisoda c'Uburundi, kandi iyo nama ikaba yarasize ahinduye bamwe mu basoda, abavanye mu mabanga yabo, abandi abahindurira ibibanza, abandi arabirukana, abandi abashira ku ruhande. Varisito Ndayishimiye mu guhindura abo basoda batandukanye mu bibanza bitandukanye, vyaravuzwe ko harimwo abakoze amakosa, abandi avuga ko hari nko kubagororera, abandi vyavuzwe ko bari abakukuruke canke benda kuja mu zabukuru. Ivyo vyose ni ibiriko biragenda bivugwa ngaha mu gihugu c'Uburundi, biboneka ko umutekano utifashe neza. Ni mu gihe hariko haravugwa ko hariko haratutumba icuka c'intambara, ico cuka c'intambara, iyo ntambara ikaba ari ukurundanya abasirikari vyakozwe n'igihugu c'Uburundi, bikorwa bashira abo basirikari ngaho mu buraruko, mu ntara zo mu buraruko, intara za Cibitoke, Kayanza, Ngozi, Kirundo. Mu Kirundo na Cibitoke hakaba havugwa ko hariyo abasoda bafise ibigwanisho vyinshi cane, ibigwanisho ngo bitari vyaboneka muri izo ntara, vyahora biba mu mugwa mukuru i Bujumbura, mbere no muri Kamuha. Ivyo bigwanisho ngo bikaba vyatanguye kurungikwa ngaho muri izo ntara zo mu buraruko, intara ya Cibitoke, intara ya Kirundo. Intara ya Kirundo yo muri komine Bugabira na komine Busoni, biravugwa ko ariho harunze abasirikari benshi cane, ngo bamwe bariko barahabwa imyimenyerezo hamwe n'urwaruka rw'imbonerakure. Urwaruka rutari rukeya ngaha mu gihugu c'Uburundi rwaratwawe rujanwa ngaho muri ivyo bice vyo mu buraruko, bakaba rero kuri ubu ngubu bariko barahabwa imyimenyerezo, bari kwiga gukoresha ibigwanisho bikomakomeye cane, ibigwanisho vya muzinga, ngo ivyo bagiye kuzakoreshwa muri iyo ntambara.
abanyagihugu bafise icoba gikomakomeye ko umukuru w'igihugu c'u Burundi naho agiye gusohoka ngo biboneka ko umutekano utifashe neza, n'ikimenyimenyi nuko yahinduye bamwe mu basirikari canke inzego z'igisirikari c'u Burundi. Varisito Ndayishimiye kandi ahora yikeka ko ashobora gutembagazwa umwanya n'umwanya akaba yakugwa mu mabanga yiwe y'umukuru w'igihugu akisanga hajemwo undi mutegetsi. Tubabwire ko mu Burundi abaperezida hafi ya bose bagiye batwara igihugu c'u Burundi, uwutarishwe yakorewe kudeta. Na Varisito Ndayishimiye rero nawe ababona ko ari we ashobora kuba atahiwe akaba yakugwa ku butegetsi akaba yakorerwa kudeta. Uwo yasubiriye ari we umuhisi Petero Nkurunziza umwaka w'2015 ubwo yatangazaga manda ya gatatu, ikiringo ca gatatu yari yihaye atararekuriwe n'amategeko. Bamwe mu basirikari n'abapolisi barahagurutse bamutera kudeta baramutembagaza. Mu kumutembagaza yaciye yifashisha interahamwe na FDLR zinjira ngaha mu gihugu c'u Burundi zimukorera akazi zikura ko abo bari bafashe ubutegetsi bari bayobowe na General Major Godefroid Niyombare n'abandi bajenerali batandukanye. Uwutarishwe yarafashwe arafungwa, uwutarafashwe ngo afungwe yarahunze. Uwashoboye kurengana amazi y'Akanyaru n'ay'Akagera yaraciye aja ngaho mu Rwanda bahungira mu gihugu c'u Rwanda, abandi bakomereza muri za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nico gituma umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye biri kuvugwa ko rero nawe aba yikekakeka ko bashobora kumutera kudeta bakamutembagaza ku butegetsi. Kuri ubu ngubu apfunze Generali Alain Guillaume Bunyoni amwagiriza ko yateguraga kuzomutembagaza ku butegetsi. Ivyo mu vyaha aregwa, ico naco kikaba ari kimwe mu vyaha yamwagirije Bunyoni ko ngo yashatse kumutembagaza ku butegetsi, ariko ngo amakuru bikavugwa ko yayahawe n'u Rwanda. Ngo amakuru yayahawe n'igihugu c'u Rwanda kuko ngo kirafise intasi zikomakomeye cane, gifise za maneko zikomeye cane no ngaha mu gihugu c'u Burundi zirimwo zaciye zineka General Alain Guillaume Bunyoni bamenya ko agiye gutembagaza ubutegetsi. Igihugu c'u Rwanda ngo nico caburiye General Major Varisito Ndayishimiye ko yoba agiye gutembagazwa ku butegetsi. Nawe yavuye muri Amerika ubutarariye acagaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho vyavugwaga ko rero Prime Niyongabo ari we yoba agiye kumutera kudeta, ariko ngo vyari ukubesha. Iradiyo nkuru mbere na televiziyo bivugwa ko vyari vyahejeje gufatwa, ariko abasirikari nabo basubiranamwo, ingabo zicanacanamwo babibwira Prime Niyongabo n'abandi, ariko bikeka ko Prime Niyongabo ari we ashaka gufata ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Ndayishimiye gushikamangaya ubwoba bubari bwose, bamwe bakavuga ko arizo mvo yaciye ahindagura bamwe mu ntwazangabo batwara ibisata bitandukanye mu gisirikari, hama akabona guca asohoka igihugu c'u Burundi aho yerekeje mu gihugu ca Ethiopia mu nama igiye guhuza abakuru b'ibihugu vya Afurika. Biravugwa ko rero umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye muri bamwe bamwegereye cane bazi ivyo agiye kuza gushikiriza muri iyo nama, ari ikibazo c'umutekano uriko urahungabana ngaha mu bihugu vy'akarere. Ni mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe yumvikanye ahamagarira urwaruka kuja guteza umutekano mukeyi mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Hakaba yaravuze ko uwo mugwi w'urwo rwaruka ruzoja guteza umutekano muke no guhungabanya umutekano azowuha indaro n'indya ngaha mu gihugu c'u Burundi, mbere kandi akazanawuronsa ibigwanisho akazowushigikira kugeza utembagaje ngo ubutegetsi bw'igihugu
kibanyi c'u Rwanda. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyona no kwako kantu kameze nk'agakengeri amakuru aza gushikira.